Kaduza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu bagenzi namwe bakunzi b'ikiganiro Chakos ikiganiro mumenyereye mutegurirwa na Centre Multiculturel Allemand cyo mu kigo ca kaminuza y'u Burundi jewe Paul ndayihereje akabarije ndakibashikiriza ndabaramukije ndabaha ikaze mu kiganiro cacu c'uno munsi. None tugiye kuganira ku munsi. Nifuje ko mu kiganiro c'uno munsi tugaruka ku bice bikuru bigize umubiri wacu, tukagerageza kumenya ingene ivyo bice bavyita mu kidagi mu ntumbero yo gushobora gufata inzira igana kwa muganga. Gutyo niyo twamenya ayo majambo tuzoshobora kuba aleze haba mu ntambwe ya mbere yo gusaba kubonana na muganga, gusaba rendez-vous ushitse kwa muganga, cane cane winjiye muri kabine kwa muganga. Ni muri izo ntambwe rero tugiye kuganira dushira imbere le vocabulaire, dushira imbere Ausdrücke, des allocutions, des expressions toutes faites. Kuko nous nous sommes entendus sur le contexte de notre échange. C'est un contexte d'une visite chez le médecin. Reka rero dutangure ikiganiro cacu nezina. Ku ntambwe imwe yose turagaruka ku majambo niyumvira ko ari makuru y'ugufata, naho ari intambwe y'ikiganiro n'ibindi biganiro bizokurikira. Bisigura rero yuko tutaza guca hirya no hino vyose amajambo yose abaho, mugabo tuza kubona makuru kugira ngo turabire hamwe la structuration y'ayo majambo igihe uri kusaba rendez-vous kwa muganga, igihe ushitse kwa muganga, canke igihe uri mu kabine kwa muganga, canke mbere musezeranye na muganga. Bishobora kugushikira wewe rero nibuza kwivuza, bishobora gushikira umubanyi, umugenzi, inshuti, ukamutwara kwa muganga. Mugabo imbere yuko mufata iyo ngingo yo kuja kwa muganga, twumvikane ku bintu nyamukuru. Mbega niba wamutwara kumuvuza umutwarahe? Uza kumutabariza, uza kumuvuriza, canke wewe wivuriza hehe? Amazina atandukanye des institutions d'accueil de malades. Mbega les malades bo babita ngo iki? Reka duhere kuri ico ca mbere. Umurwayi mu kidagi n'iki? Patient. Patient. Der Patient n'umurwayi, umuhungu canke umugabo. Ari umufasoni ni patientin. Iyo iyi formation de mot iva twarabibonye igihe twariko tuganira ku bijanye na les activités professionnelles. Abantu b'igitsina bitandukanye
bari dans un même secteur d'activité professionnelle mu kidagi abita amazina atandukanye muravyibuka. iyi en comme terminaison, en comme terminaison ni kuvuga iza inyuma y'ijambo. bashobora kwibaza ngo ijambo ryaheze hagaca haza ngo kajya ka en. menya yuko ngaha ariko bavuga umufasoni. ngaha le mot de départ ni patient, der Patient, die Patienten. Die structure de formation du pluriel qui se base fondamentalement sur la structure du singulier. murayibuka aho twabonye ko hariho kategori 9, bisigura rero yuko à chaque mot correspond, à chaque nom, je précise, correspond une forme de son pluriel. kandi ga nta regle ga ihari no kubibona ukabifata ugacurubika ahantu. hari amakategori atandukanye gushika kuri 9. des patients, die Patienten, umurwayi w'ikizina gore ni die Patientin, die Patientinnen iyo ari benshi. der Patient, die Patienten n'abarwayi bakeneye kuja kwa muganga. zum Arzt gehen, zum Arzt gehen. C'est une expression toute faite qu'il faut retenir comme telle. isigura iki uyu muntu arakeneye kuja kubonana na muganga. asa n'urwaye mbere ararwaye akeneye kuja kwa zum Arzt gehen, kuja kwivuza. uhereye ku mpera gehen ni aller, se rendre. Arzt ni umuntu yize ibyo gufasha no kuvura abarwayi. Patient. Zum, de par sa nature grammaticale, c'est une préposition qui indique la direction y'ikintu en mouvement. Zum Arzt. Zum Arzt gehen, aller consulter, aller voir le médecin, kuja kwa muganga, kuja kwivuza. igihe rero uriyo, akarorero bariko barakurondera muhira, mbega papa umwana baza uriye ku kazi, umukoresha aramuhamagaye, mbega uriye? ndi kwa muganga. Beim Arzt. Sein. Sein, c'est un verbe twahereyeko igihe twariko twiga les formules de présentation. Ich bin Paul. Je me prénomme Paul. Je m'appelle Paul. Mon nom est Paul. Sein Arzt, tuhejeje kukibona ni muganga. igihe ari yuri wamaze gushikayo, nturi kurajayo, ukoresha une autre nature de préposition de lieu, Ort, yuri beim Arzt. Zum Arzt gehen, nukuva muhira canga huri ugiye kwa muganga. Direction. Beim Arzt sein renseigne sur votre lieu de présence.
beim Arzt. Patient umurwayi canke uwumva arwaye urashobora kubivuga krank sein. Krank sein, être malade. Canke sich nicht gut fühlen. Sich nicht gut fühlen. Ce sont toutes des expressions ici, Ausdrücke, comme on les appelle, en rapport avec les préludes avant la visite chez le médecin. Krank sein, krank, c'est un adjectif qui est le contraire de quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas tout à fait sain. Sain, S-A-I-N. Santé, s'il vous plaît, à la fin. Donc, gesund. Celui qui n'est pas krank ist gesund. Celui qui est gesund ist nicht krank. Krank sein, être malade, ou alors sich nicht gut fühlen. Le verbe à retenir ngaha ni sich fühlen. Sich fühlen. C'est une forme tutarabona, tutariga, tutaraganirako mugabo dans le cadre y'ikiganiro c'uno munsi yandike muyibike muyifate ngo tuzoyigarukako tugomba kuyiga en détail. Mugabo yitwa sich fühlen, niho havuye das Gefühl ni impression ni sentiment. Sich fühlen ni se sentir. Se sentir comme nicht, négation. Vous vous rappelez la forme du mot de négation ni. Twabonye tuyishize en parallèle n'iyindi mot aussi de négation yitwa Caïn, Caïne. Nicht, Caïn, Caïne sont deux mots de négation. Zivuga la même chose, mugabo zifise kuko mubibona des formes différentes, mugabo zisigura kimwe. Krank sein, sich nicht gut fühlen. On est la personne, le patient qui ne se sent pas bien, qui est malade, ajahe. Agenda in die Praxis. Bien sûr, agenda kwa muganga zum Arzt gehen. In die Praxis. In die Praxis. Niaja kwivuza. Praxis, retenez le mot, c'est le cabinet de consultation, un cabinet médical, praxis. Iyo ari nyinshi bazita praxen, die praxen. Le patient va être orienté ou va être transporté kwa muganga zum Arzt in die Praxis, n'igihe wiwe canke arondera afise aho akorera. Ahakorera turaza kubibona mu kanya, harafise ingene hitwa mu Kidage, kuko duca tubibona mu ntambwe ziri imbere. Niyo wahamagara urondera rendez-vous kubonana na muganga kiragaruka. Mugabo reka aha tugeze menya ko umugwayi canke uwumva agwaye bamutwara in die Praxis. Ni harya umuntu afise ubushobozi, afise impamyabushobozi kandi yabironkeye uruhusha, yugurura
novuga ibiro vyiwe ni en fait un lieu de travail pour les médecins pour accueillir des malades, un lieu privé. Atari privé naho bavyita ins Krankenhaus, Praxis, Krankenhaus. Die Praxis, das Krankenhaus. Ari nyinshi Krankenhäuser. Aha ni amazina bita des institutions d'accueil et de prise en charge de Patientinnen. Praxis, Krankenhaus. Reka tugeze ngaha mu majambo yerekeye intangamararo. Uja kwa muganga uba wumva urwaye krank sein, utari à l'aise muri wewe ufise akantu kakavuga sich nicht fühlen, bakujana he zum Arzt. Uyu muganga akorera der Praxis canke im Krankenhaus. Imbere yaho umuntu arashobora kukuraba akabona yuko koko hariho ikintu. Uza kujana kwa muganga sur la base d'une observation faite ku bijanye na symptômes. Ce sont des signes révélateurs de cet état de maladie, cet état dans quelqu'un qui ne se sent pas bien. Die Symptômes. Kenshi, c'est au pluriel, die Symptômes. Izo nazo reka dufate mu zingahe. Hari ikintu ca Erkältung. Kalt, c'est froid. Erkältung, c'est un mot en fait dérivé de kalt. Erkältung, chanke erkältet sein. Erkältet sein, c'est être enrhumé. Vous avez attrapé un coup de froid. Donc, la situation malheureusement s'empire un peu et nécessite une visite chez le médecin. Symptômes: Erkältung. Chanke, ich bin erkältet. Je suis enrhumé. Ikindi bashobora kubonera ko ni Fieber, das Fieber. Das Fieber, c'est la température affichée ubwo bariko baragupima. Ufise ubushuhe. Erkältung ni gihe tu as attrapé un coup de froid. Il y en a une situation engendre d'autres signes de maladie. Hari Fieber. Ugomba kumenya ingene vyifashe, uvuga uti ni Fieber messen. Das Fieber messen, ugakoresha thermometre igaca ikwereka aho ibipimo vyawe bigera 36, 37, 39. Igihe rero ubushuhe ari bwinshi, même plus.
das Fieber messen ivyo ubivuga canke ubibona igihe upimye ukoresheje igipimo ni Fieber messen. Jewe nibaza ko dufashe aya majambo Fieber messen, la fièvre, Erkältung, erkältet sein, aya majambo azogaruka igihe uzoba uriko uravugana na muganga muri kabine iwe amaso mu yandi kuko azokubaza icagusanye gushika iwe mbere n'imbere y'uko ubona muganga muri sekretariya iwe azona bikubaza Erkältung, erkältet sein, Fieber messen. Ubu rero urabonye uriyumvamwo des symptômes d'un certain malaise. Malaise, tiens, ego n'ikindi ni schwindelig. Schwindelig sein. Schwindelig sein. Schwindelig sein, canke mir ist es übel. Mir ist es übel. Übel ni malaise. Malaise prononcé. Bavuga ngo iki? Mir ist es übel. Comme turiko turagerageza kudekuvra des Ausdrücke, des expressions consacrées uri imbere ya muganga cyangwa uriko witegura kuja kwa muganga ifo kumenya ingene umubwira votre situation. Mir ist übel. Mir ist es übel. Mir ist es übel. Mir ist es übel. Muga, mir ist es übel. Herr Doktor, mir ist es übel. Donc, ndumva ntari à l'aise, ndumva malaise. Ou alors, pour revenir à symptômes yambere, Erkältung se manifeste kenshi par un coulement du nez. Muga ndafise ingorane ne kuzobivuga gute kuko nivyo turiko turabira hano. Herr Doktor, mir läuft die Nase. Mir läuft die Nase. Mir läuft die Nase. Die Nase ni igice c'umubiri wacu, ni izuru. Muri expression mir läuft ni laufen, kure. Kure. Laufen peut signifier, selon aussi d'autres situations, peut signifier courir. Kanatsinda ukwaye watrafye un coup de froid. Ego hariho effectivement aussi ce mouvement de courir. Ce mouvement de courir qui est un signe novuga igaragaza koko ufise iyo ngorane. Mir läuft nukuvuga iki? Mir c'est une forme d'un mot yitwa ich. Twabonye tugitangura ibiganiro vyacu ari personal pronomen qui se rapporte sur la personne qui parle. Ah, c'est le patient qui parle. Muga, mir läuft die Nase. Igihimba c'umubiri gifise ikibazo ni amazuru. Hari iki? Mir läuft die Nase. Nukuvuga iki? Nukuvuga sakura. Sakura. Voilà. Voilà au niveau d'abord de première étape. Première étape. Umuntu
qui est en transformation au niveau y'amagara yiwe. Yarakomeye mugabo ariyumva ngo utugorane tw'amagara. Muri icyo gihe aussi il n'est plus la personne akomeye gesund mugabo krank. Yitwa rero patient, ari umudamu ni patienti. Bamaze kubona ivyerekana bigaragaza ko koko arwaye akeneye kuza kwivuza, twabonye les expressions consacrées à cet effet. Zum Arzt gehen, in die Praxis gehen, ins Krankenhaus gehen, canke fahren. Sur la base de symptômes. Symptômes nazo duhejeje kuzibona. Reka rero imbere yuko tubandanya intambwe ya kabiri, umaze kubona ko koko ufise ibimenyetso, ukidesida kuja in die Praxis canke ins Krankenhaus, hari inzira zibiri zishoboka mugabo ushobora kuja in Praxis, ni aho umuganga umbuzi canke utazi afise ahakorera hiwe, canke ukagenda dans une institution publique, Krankenhaus niho akorera. Reka gatonya turabe iyi hoya turegaruka ko hanyuma turabe ibice bigize effectivement aho bantu imbere yuko yinjira kwa muganga. Ugiye kwa muganga kuko ufise ikibazo ca un de tes organes, un de tes parties du corps, rund die Körperteile, niko nise iki kiganiro, rund die Körperteile, Besuch beim Arzt. Nukuvuga iki, tugiye kwihatira kwiga gufata ingene mu kidagi bita iki canke kiriya ku mubiri wacu, twihatira osi kwiga no gufata ikijanye n'ingene ndabivuga ndabibwira unyakiriye, yaba imbere yuko tubonana na muganga canke yaba mbere no kuri barya bamufasha mu ibanga ryiwe mu kwakira abarwayi. Ugiye kuko twatanze akarero ngaha, mir läuft die Nase, Herr Doktor. Mir ist es schwindelig. Ufise ibintu by'ibizunguzungu. Ich bin erkältet. Urumva wewe wamaze kwipima, uri kuvuga mu by'ukuri ingene wiyumva. Uje kubiganira muganga we abizi kugira ngo agutoze inyishu ikibazo cawe. Urumva ngaha wamaze kumubwira plus umwe ahahera kurondera. Turabandanya ikiganiro cacu twatanguye cerekeye ibice vyacu vy'umubiri n'ingene vyitwa kugira ngo tumenye ingene tubisigurira abajejwe kutwakira iyo turwaye. Eko mwavyumvise neza cane ingene tubisigurira abaganga. Twarabonye mu ntangamarara ryari umuntu aja kwa muganga, iyo umuntu atumbera, ingene vyitwa mu kidagi n'ingene bavyita. Uno munsi rero tugire ngo tubandanye urwo rugendo twatanguye, aho tugiye mu ntambwe ya mbere kuraba ingene ivyo bice bikuru vyitwa, kuko tutazi ingene vyitwa mu kidangi bizotugora kumbure gufasha urya muganga azotwakira, kuko
azofatira ku byo twamubariye. Niyo twaba turwaye ukuboko ntituhave tuvuga ukuguru. Reka tugire ku mbere, ntituza kuvuga ibice byose, tuvuga bimwe bimwe nyamukuru, cyane cyane avec un accent particulier. Mbega niyo nashika kwa muganga nzobivuga gute? Reka duhere rero ku bigize umubiri wacu. Duhereye hejuru, hari imishatsi. Imishatsi ni myinshi, ni dihare. Dihare ni imishatsi. Imishatsi iri imera ku mutwe. Der Kopf. Der Kopf. Der Kopf. Au pluriel Köpfe. Tugume hejuru turabe ivyerekeye amatwi. Amatwi ni das Ohr. Das Ohr. Die Ohren. Das Ohr. Ugutwi kumwe. Die Ohren amatwi arenga abiri. Das Ohr. Ijisho Auge. Das Auge. Die Augen. Das Auge ijisho, amaso au pluriel die Augen. Ndabigaruka ko kubera by'ukuri mu Kidagi, quand vous avez à gérer dans un contexte un mot de nature nomen, il est extrêmement important yuko twimenyereza fata non seulement ingene nomen yitwa yandikwa, mais aussi surtout retenir le genre grammatical. Ukamwibuka yuko le genre grammatical ifise forme zitatu: der, das, die. Der, das, die. Das Auge, die Augen. La formation du pluriel nayo twarayibonye. C'est un cas grammatical assez spécial, aho mu by'ukuri hari des catégories zitandukanye zishika kuri 9 pour des mots. Chaque mot pratiquement a sa propre histoire sur le plan de la forme. Biragoye kuvuga de façon générale ngo izi mots, izi substantifs izi n'izi ngo zifise leur forme au pluriel gutya na gutya. Oya, chaque mot a sa forme et sa petite histoire. Kuvuga ifise genre yayo, ikavuga sa forme du pluriel. Arabonye igihe twiga ibintu by'akazusu ko iki kintu gihambaye gifise une certaine importance selon le genre iyi canke iriya, et selon le contexte la forme change et peut varier. Das Auge ni ijisho, amaso pluriel. Izuru ndinaze twari twakibonye ku ndwi iheze. Dinaze n'izuru, dinaze. Umunwa ni der Mund, der Mund, der Mund, die Münder, der Mund, die Münder. Uravye gatonya ukugurura umunwa ubona tuvuge ibintu bibiri nyamukuru tuguma ngaho. N'amenyo, amenyo, Zahn, der Zahn, der Zahn,
die Zahnen. Der Zahn ni iryinyo. Pluriel die Zahnen. Ikindi umuntu ashobora kubona ni la langue. Die Zungen. Reka tugeze ngaha akubijanye n'ibice dushobora kubona ku mutwe. Reka tumanuke. La poitrine ni die Brust. La poitrine. Die Brust. Die Brust. Die Brust. Die Brust. Inyuma dufise umugongo. Inyuma umugongo. Der Rücken. Der Rücken. Umugongo. Reste dans sa forme l'infinitif. Du singulier, excusez-moi. Der Rücken, die Brust, die Brust. Ukuboko ni Arm. Der Arm, die Arme. Der Arm, die Arme. Ukuboko. Hand, die Hand. Die Hände. Ukuboko ni c'est le bras. Excusez-moi. Des armes ni bras. L'avant et toute cette partie-ci. Ça c'est der Arm. Die Hand ni la main. Die Hand, die Hände. Reka turabe ukuguru ni Bein. Das Bein, die Beine. C'est la jambe. Le pied, der Fuß. Der Fuß, die Füße. Les doigts, subiri inyuma gatonya, les doigts ni der Finger, die Finger reste dans sa forme du singulier. Reka tugeze ngaha kubijanye n'ibice sinavuze à l'intérieur de notre corps. Magen, der Magen, l'estomac. Sinavuze umutima, das Herz, die Herzen. Sinavuze mbere tugiye mu maguru, des knie, le genou. Mugabo reka tugeze ngaha n'uburorero buza kudufasha mu by'ukuri kwifashisha kugira ngo ingene tubishikiriza abajejwe kutwakira ngo basuraje douleur tuja tubona icyo ari cyo ubu nyine. Reka rero tubandanye. Kimwe muri ibi bice bigize umubiri wacu giteye ikibazo. Ugira iki? Uriyumva? Umugenzi arabikubariye, vous décidez yo kuja kwa muganga. Mutori yo muja ku privé canke ku bitaro bya leta canke vy'igisagara. Ubu rero urafise iyo ngorane, urayiyumvamwo, urumvise ko bikenewe kuja kwa muganga. Aha ubanza gusaba rendez-vous. Dutandukire rero iyi ntambwe y'ukwegera ababijejwe kutwakira tubatura ingorane z'ibice by'umubiri wacu duteye ingorane mu kugira gute, mu gusaba rendez-vous. Gusaba rendez-vous ni einen Termin vereinbaren.
einen Termin vereinbaren. Der Ausdruck ikoreshwa dans ce contexte, dans cette situation spécifique yo kurondera umwanya wo kubonana na muganga. Einen Termin vereinbaren. Tukiri ngaho nyine tuca turaba igishobora kuba kimwe. Tukiri kuri rendez-vous, yaguhaye rendez-vous umunsi uri izina, isaha yayikubariye mugabo ugize un contretemps. Ugomba kugira gute? Ugomba gusaba ko yoguhindura. Ugomba gusaba kwa muganga ko boguhindura. Avuga ngo einen Termin, kuko izi Ausdrücke, izi expressions zizogufasha kwinjira en contact direct avec le cabinet de ton médecin ou alors ibitaro uzobashimye kuja kwivuza. Einen Termin ändern. Einen Termin ändern ni ukuvuga iki? Solliciter un changement de rendez-vous accordé. Einen Termin vereinbaren, einen Termin ändern. Modifier umunsi n'isaha canke umunsi canke isaha kuvyo bari bakubwiye president. Mugabo birashitse yuko umunsi uri izina baguhaye, isaha baguhaye urafatiriwe pour des raisons novuga extrême, uri hanze y'igihugu. Ntuza kubiri kuko c'est une question de courtoisie élémentaire. Kandi none hashobora kuba ari n'umuganga wawe musanganywe. Il faut donc essayer de sauvegarder les bonnes relations. Kubera iki ndabivuga? Uyu mwanya baguhaye igihe utaje n'agahumbi kure, n'umwanya bataye nico bijana uwo mwanya. Ni ukuvuga iki? barahomvye umukiriya, murambabarira ndavyite gutyo, barahomvye umurwayi yarabazaniye amafaranga. Nivyo barafasha, bakora ibikora inka mugabo hariho icyo baronka. Rero igihe bamaze kubloka uwo munsi iyo saha ntugende, ni ukuvuga c'est du temps entre guillemets, du temps perdu. Ugira iki muri ico gihe? Bisinyare bivuge kumbure hariho uwundi muntu yoba ari en état d'urgence, vyihuta hanyuma akaronka iyo rendez-vous mu kibanza cy'iwawe. Bavyita einen Termin absagen. Einen Termin absagen. Ngizi scenario zitatu zishoboka igihe wumva uketswe n'amagara ukaba décidé kuja kuraba muganga. Vous appelez, tuca tubona ingene rero bahamagara n'ivyo bavuga. Aha niho kuko tuza kuronka kizogufasha. Vous appelez et au téléphone, qu'est-ce que vous faites? Vous demandez à être reçu pour consultation. Pour consultation. Baraguhaye umunsi n'isaha, mugabo harabaye ikintu giciyemwo, ugomba kuba baguhindura. Usubira uca muri ya nzira wacamwo, ugaterefona, ukabivuga, ukagira igiti, uvuga usaba meinen Termin ändern. Mpindurire. Mugabo birashobora gushika bose yuko bihuriranye n'ikindi de force majeure
udashobora kwitaba. Ntubirekere uko, cungura uyu mwanya, kumbure uzoshobora gufasha urundi rurwayi. Uvuga iki iyo utelefone, kuko ubwirizwa kubivuga kuri telefone. Einen Termin abazagen, ni ukuvuga iki? Vuzanibe. Urayironse, ugomba kuba guhindurira canke ugomba kuba gukura kuri programme d'activité yawe. Quels peuvent être alors le contenu de ce coup d'appel? Un coup d'appel qui s'effectue entre le patient et patiente, chaque des patienten und die Praxis, chaque das Krankenhaus. Aho akorera. Reka dutangure gufatira ko ugiye chez un médecin privé asanzwe afise ahakorera en privé, afise donc eine praxis yiwe n'ibiro vyiwe, aho abaganga bakorera. C'est le thème qui nous intéresse. Aho abaganga bakorera, bakora en privé. Biga biro birafise izina vyitirirwa nyene ibitaro, vyitirirwa nyene ibiro vya muganga, izina ryiwe. Nababwiye ko ibiro bavyita praxis, die Praxen, ugaca uvuga izina ryiwe mugabo utibagiye kuvuga icyo asanzwe akora. Praxis, doctor ni muganga, the arts, the doctor, shokime the arts, the Ärzte, the doctor, die Doktorin. Praxis Dr. Anna Schneider. Ahantu ugiye kwivuza hakorera muganga, nyeneho akoreraho canke yahatanguje, kuko arashobora kuhatanguza akahasigira ubundi muntu atakibishoboye canke atakiriho. Umugabo wabitanguye nyeneho yitwa Anna Schneider. Par son prénom, il s'agit de Ärztin, féminin Arzt, façon. Praxis Dr. Anna Schneider, niko hitwa, kandi uharondera mu organe d'information de presse et autres, niko handitswe chez Dr. Anna Schneider. Urya muntu rero amufasha yakira les appels pour les gérer, abaha amarandevu, arafise izina ryiwe. Tuvuge tumwite Maya canke Müller. Vous appelez, vous avez besoin d'un rendez-vous chez le médecin et vous avez opté pour aller à la Praxis ya Anna Schneider. Urya muntu uyitaga iyo telefone yawe urondera rendez-vous akwitaba ati Praxis Dr. Anna Schneider, nyeneyo agaca avuga izina ryiwe Müller. C'est pour les besoins d'un suivi. C'est la pratique très longue et suivie. Praxis Dr. Anna Schneider, ça c'est le lieu de travail, c'est le bureau y'uyu Schneider akorera. Yitabwe n'umukozi wiwe yitwa Müller, c'est son nom de famille. Alors que pour le cabinet médical, nabonye ko yitwa Praxis Dr.
n'umuganga docteur izina ryiwe Schneider et son prénom Anna. Praxis Dr Anna Schneider et puis wa wundi yitaba telefone Müller akagira gute agacaramutsa uwo muntu ariko na telefone guten Tag. Une formule consacrée pour répondre à un appel entrant. N'umuntu atelefone arondera rendez-vous. Praxis Dr Anna Schneider ni harya hantu wifuza wowe ko pasa uja kwivuza witabwe n'umuntu yitwa Müller aca kukuramutsa. Kisi wa telefone arakwitavye arakuramukije wewe nawe ucuvuga biti uvuga izina ry'iwawe precededo hier ist canke hier spricht. Deux verbes tuzi twamenyereye mbere twatanguriyeko de les premières sessions aho twavuga ich bin ugomba kwipresenta canke ich spreche uvuga indimi ushoboye. Kuri telefone uri gutelefona urondera rendez-vous arakwitavye Praxis Dr Anna Schneider Müller ukuvugana na Müller Guten Tag bien sûr wishura Guten Tag bien sûr hier ist canke spricht et puis izina ryawe hier spricht tuvuge izina ry'iwanje ni Ndayihereje. Hier spricht Ndayihereje. Tout naturellement namuramukije parce que yandamukije. Finalement il va de bonnes pratiques. Hier spricht canke hier ist Ndayihereje. Guten Tag. Arakwitavye aravuza akorera n'uwo ari nawe urakiriye uramuramukije urivuza aca asubira nawe akakubaza was kann ich für Sie tun? Was kann ich für Sie tun? Was kann ich für Sie tun? Ngiki icyumisho ngiye iki le but de votre démarche, le but de votre appel. Après vous êtes représenté par votre nom, vous dites achakubaza ati qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que je peux faire sur le plan structurel et grammatical? Vous voyez qu'il s'agit ici d'une phrase, une question. C'est une phrase interrogative qui commence par Fragewort. C'est tout ce qu'on a vu au was. Et puis, kann, c'est la forme du verbe können conjugué au présent. C'est un des 6 verbes twize bita modal verb. Modal verb. Hariho iyi können dont les formes de conjugaison au présent. Was kann ich für Sie tun? Ça, c'est une expression vraiment consacrée, toute faite. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ngaha rero niho ucumubwira mukurondera rendez-vous. Mugabo umwanya usamwe kuba tuzimba. Reka ntitwokurikirana kuko ntitwobiheza tuvyibikire pour la prochaine session, la prochaine rencontre, aho tuzohera ahanyene twavansa tugana hehe, tugana kubona muganga ngo adufashe mu ngorane z'amagara twagize. Reka ndabakengurukire cyane ikiganiro cacu
mpagarikire ngaha ndabakengurukiye ko mwabanye nanje ndababwira nti ni aho ubutaha Imana ibahezagire turi kumwe bayi